Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Twagomba tubanze tubakengurukire uburyo mukomeza kubitugaragariza kw'ibiganiro byacu bashika kunyota mu kutwereka subscribe cyangwa sabone kuri page yacu kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubashikira bitagoranye. Kubamaze kubikora tuvuga tuti Imana ikomeze kubaha umugisha. Kubandi n'abariryo rya mbere kandi mutemberereye iyi page yacu twabasaba yuko mwokomeza kugira subscribe cyangwa sabone kugira ibiganiro byacu bikomeze kubashikira bitagoranye. Kuri uno munsi twagiriwe ibakwe ryo gutemberera ku rugo bw'umwe Imana yagiriye neza. Twagomba kugira ngo tumusabe abaramutse yongere abidondore. Murakoze cyane turabaramukije mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo kandi turabahaye n'ikaze turahaye ikaze mwebwe muje kutugendera kugira ngo tube turaganira ku mazina ni Havugiyaremye Dieudonné nubakanye n'umupfasoni umwe. Turafise nta bana bo mu nda yacu dufise ariko turafise abana babiri kandi bacu. Murakoze. Havugiyaremye Dieudonné, ahantu musanzwe muba muri aka karere bahitwa gute? Aha ni mu gisagara cya Bujumbura muri zone Kanyosha muri quartier Kizingo y'Ibihara. Abenshi kano karere dutuyemo bakunda kukita ko ari mu Kibembe. Musanzwe mukora uduki? Ibyo dusanzwe dukora ibyacu nyene byo kurodera ingene tubaho ku munsi ku munsi. Murasenga musengera he? Yego cyane turasenga, dusanzwe turaba Kristo bo mu ishengero rya Anglikane y'amajahe muri paruwasi ya Ruziba. Twarumvise ko Imana yabagiriye neza ikabarokora ibakijije uruzi. Ibyo bari byo? Yego cyane, yego nibyo. Mbere si iby'uruzi gusa, ibyo Uhoraho agenda dukorera ni bitari bikeya, ni byinshi cyane. Ibyo by'uruzi ni kimwe muri byinshi kuko hari igihe hari ibindi byatugoye ariko Imana iducira inzira. Nico cy'uruzi rwarantwaye jewe hanyuma guruta ko rurandahwa. Ico ni kindi kimwe. Mbere ngira twosubira inyuma tukababwira na bikeya Imana yadukoreye kuko mu buzima bw'umuntu ni ngombwa tugire ishimwe, dushimira Imana kuko Dawidi nawe bivuze neza ko azoshimira Uhoraho mu ikoraniro ry'abatunganye. Natwe badukurikirana turibaza ko ari abatari bakeya, nacyo gituma dushimiye Imana n'akanwa kacu biheza bikabafasha kumbure n'abandi bashobora kuba bari mu tubazo ko mw'isi nta muntu n'umwe arengeye ibibazo. Ucitse mu kibazo ugaheza ukarema ukabona ko hari inzira muri za nzira zirenga 1000 Bibiliya itubwira. Imana iraca muri imwe kugira ngo inyuremwo iheze kugirire neza. Ubwo ruzi rubatwara hari mu mwaka wa ryari? Hari mu mwaka wa 2008. Ubwo ruzi goba gwitwa gute? Witwa Dama. Kubatazi uruzi Dama goba ruherereye he? Uruzi Dama ruri mu ntara ya Rumonge mugaro turuka mu gice cy'umugamba ngira gifatanya na Bujumbura rirare, hanyuma rukaza kugabura amakobine abiri ya aho hantu nagomba kwari runtwari ugabura amakomine ya Burambi na Buyengero. Twagomba rero kugira ngo tubahe ikaze mushobore kubwira idonido bimwe mu vy'Imana yabakoreye. Abakunzi bariko baradukurikirana b'ijambo ry'Agakiza TV nabo bumve uko Imana igira neza biciye mu ntahe yanyu. Karibu. Murakoze cyane. Ivy'Imana yankoreye si bike ni byinshi. Imana twoyishimira tukarambararayo kuko Imana igira neza. Umwanditsi muri Zaburi niwe yavuze ko ataho Imana itokura umuntu mbere atanaho itumushitsa. Imana nifise intumbero ku buzima bw'umuntu, niyo imenye iti uyu muntu abereye ibi n'ibi no mukozi ibi n'ibi. Niyo mpamvu rero ku bwayo kubw'Imana turiho kandi tuyishima. Je nkuko
namaze kwidondora amazina namaze kuyavuga. Navutse mu 1985. Navutse ku bavyeyi babiri nkuko bisanzwe biri bubakanye mu buryo kandi bwemewe n'amategeko. Mugabo maze gushika ku myaka 6, umwe arashengera Bukama, hanyuma aho ico gihe rero ubuzima bugoye bwari bumaze gutangura, kuko bice bitangura guparangana. Ubuzima rero bumaze guparangana, naragize imigabo n'imigambi, aho sinari bwakira agakiza, nari nkiri mutonya, ngira imigabo yo guheba ishure kuko mbona ibintu bimwe biparangana bigorana. Nibuka ari ikintu gikomeye cyane, nibuka ndi mu mwaka wa 4 narahevye ishure ndagenda kunyagera ahantu kure ku musokuru wanje. Hanyuma ico nibuka nuko umwigisha wanje mu mwaka wa 4 yanyemera rwose ko nciye ubwenge, kuko ntabaye uwa mbere nabo wa kabiri. Nibuka ko yadusanze ahantu ibishanga vyinshi mu mvura nyinshi, ariko aranyagirwa aza arondera ngo nje kurondera ngo umwana yitwa Vugeremye Dieudonne. None ico gihe unyegera ukiruka ukava mu ishuri, navyo byari bivuye kuki? Byari bivuye ku buzima bwo mupfasoni wa papa, kuko hari aho bibagora kurikirana neza abana baba basanzeho, bikaba sinzi. Hanyuma nawe byaramugora rero, bigatuma rero umutima wanje numva umengano mubisa, ngahunga ntidusubire kubonana nawe. Ariko hanyuma ngarutse rero aho naringeze, uwo mwigisha yaraje arampanura, nanje numva izo mpanuro zinyinjiye, ndasubira mu ishure, hanyuma ndiga kandi ndamenya. Ni iki wobanza ugatekera ugwaruka ku bijanye n'ivyo vy'ishure, kuko watubwiye ko ivyo Imana yagukoreye ari vyinshi? Ugwaruka mbere abana, uhereye ku bana, hanyuma ugwaruka baca mu bibazo mwene ivyo byo kubura abavyeyi bakiri bato, hama ntibabe bagikurikiranwa neza. Ntibabuze barahari, bamwe turabumva ku maradiyo, abandi turababona mu kibano. Nabo nobahanura kugira intumbero mu buzima, akaraba iyaja, aravye iyaja agaheza akemera agahangana n'ibimuhanze. Hanyuma kandi ntace agira umwiheburo, akagira imyifato ibereye mu babanyi canke se mu nshuti. Hanyuma bagaheza bakamufata ukuboko, agaheza bakamushikana iyaja, kuko yaciye ajya mu ngeso mbi, abiwe bose bashobora guca bamuheba. Ego sawa, ni byiza tumva yuko ugerageje gufasha ugwaruka ushobora nago kuba ruri muri bibazo nk'ivyo. Twagomba rero kandi ukomereze hahandi wari watubwiye ati mu vy'Imana yagukoreye ntibibuze, kugira ngo ushobore kubandanya, kuko wari kutubwira ku buzima bujanye n'ishuri, kandi utubwira yuko hariho n'ubuzima bujanye n'inyuma y'ishuri nabwo ko byagiye birabandanya. Narashikira ku buzima bw'inyuma y'ishure, no bandaniriza aho nyene. Narize amashure ndabandanya, umva ko agenda kubwiye hari mu mwaka wa 4, no mu mwaka w'9 naho wa mutima nagira mu mwaka wa 4 waragovye kungarukamwo. Mbere waraje ndafata hoho nomokera ahantu kure gose ku buryo nagenda n'imodoka, nava mu Mugamba mu ntara ya Bururi ngenda mu Rumonge, aho ico gihe hari hakiri mu ntara ya Bururi. Twurira imodoka rero nagenda nyene ku bw'umwiheburo, by'ibintu bimeze nabi bitameze neza. Nkavuga ndi mu modoka nti iyi modoka none ntiyopfuma itembagara hanyuma ngapfamwo. Ariko imodoka irabandanya ishika amahoro, ngeze no mu Rumonge. Emwe umuntu avuye ruguru hajya ntibamuyobegwa, ari nifitiye agasashe. Hari umumama yaciye mpamagara ati ugomba wo guha akazi ugakora? Yego kikiboyi. Hanyuma nanje ntego no gakora, nico naje ndondera. Hanyuma
mugabo aho mu Rumonge naringiye nari ndahafise inshuti zikomeye zo mu muryango, aca arambwira ati rero uzoca ugaruka ejo, ntego nzoca ngaruka. Hanyuma ndumva mu byo yidodomba, mu byo avuga, mu atambwiye numva abwira umugenzi wari ngo azoca ndungika ruguru kwa nyina wiwe. Maze gushika rero aho ndara ku nshuti, sinababwira ibibazo byanje, baranyakira, bari abantu beza cyane, baranyakira. Hanyuma mugabo ndahaba nibera ngaho nyene indwi n'inusu iheze, urumva aho sinabaye nkizinduka kurondera ka kazi baraye banyemereye, ndumva umutima utabinyemerera, numva umenga ngomba kuba ikindi kintu atari umuboyi. Hanyuma mbere umutima uranyankira, ndumva ko umutima unyanyiye gose, numva hari ikintu kiguma kinsunika, gwana wige. Hanyuma emera ugwane nabiryo muriko muragwana, hangana navyo. Hanyuma umunsi umwe rero ca ndishitura, ndavuga ati oya, reka ngende kubandanya niga, reka ngende ngwana intambara, ubwenge mw'ishure ndabufise ndabitora, reka ngende mbandanye, kuko narabona abandi bantu bize, nkabona babayeho ubuzima, nkumva nshaka kubaho nanje muri ubwo buzima, nkumva nshaka kubaho ndi umuntu nyene afise icyo afasha abandi mu kibano, afise icyo afasha abandi habaye canke mbese mu gihugu, mbere no mw'ishengero. Ivyo rero kugira ubishikeko birasaba kuba ufise ibintu bimwe mu by'ubumenyi, mbere no guca ubwenge, kuguruka umutwe rero harimo rero no kwiga. Nuko hanyuma ndiga amashuri, umwaka agere ndamenya, naho mba ariko ndata umwanya muremure. Hanyuma ndiga ndabandanya, mugabo ngeze mu 11 rero niho hahandi ngene nakubwira ko natwagwa n'uruzi. Aho rero nsubiye inyuma gato no kumenyesha ko jewe nahavuye ca nigishwa ivy'ijambo ry'Imana, nigishwa Yesu Kristo ku myaka 16, ndaca bugufi, nemera ko ambera umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Narumva ko atawundi no kwitura, narumva ko atawundi yonyobora, numva ko Kristo Yesu ari we yoyobora ubugingo bwanje, kandi arabinkundira kanatsinda, nahatetereza abaza kuri we, aranyigisha iby'imyitwarire myiza, aranyigisha iby'imyifato nziza, iby'urundi rwaruka ruhurumbira, na cyane cyane bari mu mwiheburo mwenuyo, babona kumenya n'ibyo bibabera ubuhungiro. Ivyo Yesu arabindinda, ahubwo ca mbona ko Yesu ari we buhungiro bwanje, ahubwo ntangura gufasha urundi rwaruka, ndabigisha kwinjira mu bwami bwa Kristo Yesu, kwihana. Hanyuma ndabikurana, ngeze mu 11 hoho ca nja muri groupe biblique ya Lycée Rumonge. Iyo ndayisangamwe abantu beza, abana beza twahahuriye, mbere twarakunda gutembererwa n'abandi bantu bavuye hirya no hino mu Burundi, mbere no hanze y'igihugu, bakatwigisha neza, bagomba kutugira abantu bazima nyene. Hanyuma na bya bikomere byose bakera je sinatwenga, bivanye n'ivyo byose narindimo, naho wumva nari narakiriye Kristo Yesu ku myaka 16, araho vyavyuka sintwenge, nkitwa washishwe, wavenzwe muri za mvugo nyene dusanzwe tubivugamwo. Ariko ico gihe haraje umuntu atwigisha ku buzima bwa Yosefu ahemukirwa nabo mu nzu iwabo, abavukanye biwe. Mugabo hari akantu yakoze k'ubwenge, nibaza ko nawe yamurikiwe na mpwemu yera, abaje gusuma inzara yateye mu bw'Isirayeli, ibyo kurya bisigaye muri Egypte honyene, aho dukunda kuvuga muri Egiputa canke mu Misiri. Wamenga ari guca bapfunga canke akabakubita canke akabatonagura, ariko abakira neza cyane n'umutima mwiza, arabafasha, mbere acazana n'umuryango wose kuza kuhagerera. Nanje kubw'iryo jambo narahindutse, munezero uragaruka, abandi gwaruka turi kumwe barangarukanamo umunezero, nkabona nabo baranezerwa, nabo baranyigisha kunezerwa. Hanyuma
ndasubirana itoto ry'ubuzima bw'abantu nyabantu, hanyuma ndumva kandi ko n'uwo atatahura ukuntu arera abana ariwe mukadata, ndumva ko ndamuhaye imbabazi, ndumva ko nawe kumbure yabikoze atabizi, ndumva ko ndamuhariye, ndumva ko ibyo yoba yarangiriye byose by'akajagari cyangwa by'akavuyo byose ndumva ko ndabihariye ari amahoro. Twongere dusabe nyenurugo twagendeye kugira ngo akomeze atubwire ku kijanye n'uruzi, ni gute Imana yamurokoye igatuma uruzi rumudahwa. Hinge tumuhe ikaze akomeze atubwire uko byatanguye. Murakoze cyane. Mu by'ukuri Imana ikora ibitangaza, kanatsinda ijambo ryayo riravuga ko ubwenge bwayo budasirangurika kandi inkomezi zayo ntagererano. Icyo gihe cy'umwaka w'2008 umva ko nari umunyeshure kandi namaze kwakira Kristo Yesu umwami ubuzima bwanje anyobora, ariko kandi umuntu aguma agwana n'ibibazo byo mu isi, arondera ingene abaho, arondera ingene aronka agahuzu yambara, agasabuni n'ibindi. Icyo gihe rero ngenda ariko nari mvuye mu Rumonge kwizanira utudandazwa tutari mu karere tuvukamo tudagara kugira ngo ndaturonkemwo akanyungu. Hanyuma ca mugabo ico gihe kubera nagera n'amaguru uva mu Rumonge uja mu Mugamba bahazi si urugendo rutoya, byaransavye ko nigaba ahantu ku nshuti. Nigavye ndashika mu masaha ya 9:00 sanga uruzi rwuzuye, uruzi rwitwa Dama. Sanze rwuzuye mugabo aho subiye inyuma gato, hari mu kwezi kwa 12 twitegura gutangura igice cya kabiri cy'umwaka. Aho nari niga mu 11, hanyuma sanze rwuzuye, nsanga abana bari hakurya ndababaza abana mwumvira ukuntu abandi bantu banye bajabuka ngaha, baranyereka nyene n'amaboko bati baciye ahanda mugabo ibiraro byatwawe, amazi ni menshi aho hantu simbona handi shobora kurara hakuno, mugabo aho nja kurara ndahabona ndiko ndahakwita nk'amaso, mugabo simbona ukuntu ndahashika. Cyo ndakora rero ibikorwa, ndaduza impuzu ndazinga tuntu nikoreye ndadushira ku mutwe kugira ngo ndabe ko noheza nkajabuka. Hanyuma ndashira ku mutwe ndagenda tukindoge ndatambuka 1 2 3 dibi ndani ashe ndibuka ijambo navuze yemwe nurutse hasi mu mazi uvuze ngo yo ndapfuye. Babana bari hakurya bariko barakurikirana ibiriko biraba. Uruzi rwarantwaye nk'imetero ziri hagati ya 30 na 50 niko nobibona. Mugabo najewe byabaye uwo munsi ku by'ukuri navyo nzi, naziye nsanga nicaye ku runtu rwasidukiye mu ruzi, rwase kubandanya rwo rutwagwa aratwara urapfa ruguru mugarushika ahantu ruragoma, nsanga ndagwicayeko. Sanze ndagwicayeko ndiyumviriza numva ndacari muzima, mugabo amazi ari mu nda yamaze kwinjira mu nda, mugabo ubwenge ndi nabwo. Hanyuma amahirwe yandi novuga nagize arengeye yo kwicara kuri urwo ruti, cansanga nicaye ahantu igiti kiva hakurya yiyonja cararandarariye gishika kuri urwo ruti. Hanyuma mpeza ndabidugako nza kwirurukira ku mutumba wa ca giti, uruzi mbona kuruja buko nyene. Mbere n'igitangaza kindi, babana bobo kubera abari abantu bamenyereye ahantu hari urwo ruzi, sanga twatuntu nari nikoreye twatwawe mu vyambere bavyogoroye, sanga babiri hakurya. Hanyuma ico kuvyukuri ndabona nti ico kiro ni kintu gitangaje Imana yankore ko namaze igihe nahamutse nakagezi gato yantinya kukajabuka. Ndagenda buke nk'umuntu w'umunyantege nkenyene aje gutwarwa n'uruzi, meje kuyogwa amazi atari makeya.
hanyuma ngeze aho nja ngugumizwa ubwenge budamenga ntibutonze neza, ndababwira ibyambaye ko barambwira bati ku by'ukuri ukuboko kw'Imana kuri kuri wewe, ati kuko uru ruzi dama rutwara abantu benshi, ati muri iyi ndwi nyene yiturimo rumaze gutwara abantu 4, ati rero nawe kubona ugarutse ntirugutwara nubona Imana ikugiriye. Ivyo rero bica binyereka ko ku vy'ukuri ukuboko kw'Imana kuri kuri jewe, ibiyindi ntambuko yo gushima Imana kandi cyo ntibagiranwa, nama ndagishima Imana muri vyinshi Imana yankoreye, aho nama ndahibuka ngaca mvuga nti warakoze Imana, habwa icubahiro. Murakoze kutumenyesha ubuhamya bwanyu, intahe yanyu turumva yuko nibikomeye Imana yabakoreye. Urumva hinzira Imana yayicishije ikayicisha kuri ico giti kugira ngo ushobore kuza kugifata ujabuke noneho ushiki yuje. Wewe umaze gushika hakurya y'ugo ruzi, ubwawe wiyumva gute muri wewe uriko uragerageza kwiyumva nyine? Ico gihe urumva hariho uruhande rumwe umva uti ndahatswe, tingarukiye kure. Mu rundi ruhande haraho sinzi ko arakanyarigabo k'abarokore gaca kaduga, ati n'Abisirayeli Imana yarabashije mu kiyaga gitukura, naje ranje bukije hano hantu uburyo bw'igitangaza, n'ibitangaza vy'Imana gusa nyene, nta kindi kintu numva norenza ko kiretse kuvuga igitangaza Imana yakoze uwo munsi ku bugingo bwanje. Twagomba rero kugira ngo ushobore kugira akajambo kagasunura rugi ubwira abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV bariko baradukurikirana, tuce tuba mwanya mwiza wo kurangiza. Akajambo ko guhereza ko, ariko mvuge ko kandi aho nabananje niga amashure ndayaheza mu buntu bw'Imana, hanyuma mbere na kaminuza ndayiga ndayiheza. Igice ca mbere c'amashuri ya kaminuza agapapuro ndagafise, hanyuma kandi ndamaze gukora ibitari bikenya, ndashima Imana, ndamaze kuba umwigisha ku mashure nk'abiri, aho nariko ndafasha urwaruka ndarurera kandi abona bariko baratera imbere, bariko barigiza imbere, kandi ndamaze gukora n'ibindi, n'igihugu kiramaze kunyizera nkaja gufasha byo gutunganya amatora ku rwego rw'intara. Ivyo byose n'ibintu nshima Imana, kumbure nta kibara na kimwe ikorera ubusa. Umuntu wese Imana iramufitiye ikimutuma, iramufitiye ikimukoresha, kandi hamwe n'ivyo ivyo byose turiko turavuga ni bihera, birahera, bizogera igihe bihera, ariko hariho icyo tuzobazwa twese kuri wa munsi w'amateka uhambaye, wose azobazwa ibyo yakoze mu buzima bwiwe. Aho ico rero ntitukideha, tubandanya tugerageza kuzana abandi bantu kuri Kristo Yesu, tubabwira ko akiza, tubabwira ko abohora, kandi ku by'ukuri umugira neza, atanga indero nziza, atanga inyifato nziza, kandi kirengeye ibyo kiretse ko aduhemba hano munsi y'izuba, azoduha n'ubugingo budashira. Ni nacyo gituma rero tutabideha, tuguma dukora impande kandi yo kwikenura muri ubu buzima turimwo bw'inyama n'amaraso, turategura n'iby'ubuzima bw'impwemu. Nuko murakoze, turabashimiye ko mwaduhaye ikaze mu rugo rwanyu, mukaduha n'umwanya wo kuganira namwe. Natwe tubakengurukiye, mwakoze cyane, n'ejo murazogaruka. Murakoze. Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV, turabakengurukira uburyo mukomeza kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika ku nyota. Mwumvise umutama twari twagendeye yatwakiriye, kandi ntahe yiwe mwumvise yuko Imana ni koko ikora ibitangaza. Twagomba rero gukomeza kubasaba yuko duha subscribe canke sabone kuri page yacu kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubashikira. Kuri microphone mwari kumwe nanje Alexandre Ndayikorere, inyuma ya kamera hari Jabo. Turabakengurukiye.